Ndi n'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo mu buryo butosoye kandi butomoye. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: abashikirizamanza bapfungira abantu ubusa basabirwa ibihano. Inzego zimwe zimwe z'ubutungane ziragirizwa gupfunga abantu hahonyanzwe amategeko kandi zitegerezwa kubihanirwa. Ni itangazo ry'ishirahamwe Ntabariza riharanira ineza y'abapfungwa n'imiryango yabo. Hari mu kiganiro ku bamenyeshamakuru yakoresheje kuri uwu wa kane hafatiye ku ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yatangaje ko abapfunzwe batagirizwa amaba akomeye borekurwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abari mu mabohero. Abashikirizamanza kubw'umukuru w'igihugu nibo bakora ivyo vyose kandi bategerezwa kubibazwa imbere y'ubutungane. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure, ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi APDR isaba leta kuraba ko ikwiye kwikura muri EAC maze igacudika n'ibihugu vyo muri CPGL na SADC. Umugambwe APDR usaba leta y'u Burundi kudasubira kuganira n'igihugu c'u Rwanda ndetse inahagarika imigenderanire n'ico gihugu kibanyi kubera ko ngo u Rwanda rwanse gutanga imisoresore yakoze imyiyerekano mu mwaka w'ibihumbi 2015 maze ubu ngo ikabifasha abarwanyi b'umuharire Tabara. Gabriel Banza witonda arongoye uwo mugambwe akaba asaba kandi leta y'u Burundi ko yotangura kurimbura inyungu u Burundi bwoba bukura mu muryango wa EAC ko vy'ukuri zoba zifitiye akarusho igihugu, ngo atari uko naho bukikura mw'uwo muryango maze u Burundi bukibandaniriza n'ibihugu vyo mu muryango wa CPGL ndetse na SADC. Ino nkuru ku buryo buramvuye nayo ni mukanyi ntuje kure. Nayo kandi umugambwe MSD ubona ko Perezida Ndayishimiye hariko agira u Rwanda nk'icitwazo ku bibazo bihanze u Burundi n'Abarundi. Ivyo ubivuze inyuma y'ijambo Perezida Ndayishimiye yashikirije atangura umwaka w'ibihumbi 2024. Nayo mu yandi makuru kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirababajwe n'amajambo yashikirijwe na Perezida Ndayishimiye ahamagarira kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irababajwe n'amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yatangaje ko abahuza ibitsina babisangiye bakwiye kwicishwa amabuye. Ivyo tubisanga mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uwu wa gatanu na Matthew Miller, umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Isayo gusa ico utegerezwa ni ukubandanya kumwe natwe hama nyene ukabandanya urashikirwa nayo kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abashikirizamanza bapfungira abantu ubusa basabirwa ibihano. Inzego zimwe zimwe z'ubutungane ziragizwa gupfunga abantu hahonyanzwe amategeko kandi zitegerezwa kubihanirwa. Ni itangazo ry'ishirahamwe Ntabariza riharanira ineza y'abapfungwa n'imiryango yabo. Hari mu kiganiro ku bamenyeshamakuru yakoresheje kuri uwu wa kane hafatiye ku ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi yatangaje ko abapfunzwe batagirizwa amaba akomeye borekurwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abari mu mabohero. Abashikirizamanza kubw'umukuru w'igihugu nibo bakora ivyo vyose kandi bategerezwa kubibazwa imbere y'ubutungane. Umukuru w'ishirahamwe Ntabariza akaba avuga ko gupfunga abantu hahonyanzwe amategeko hari uruhombo. Mu gihe abantu bapfunzwe hadakurikijwe amategeko, leta iba ihomvye abakozi na twebwe tuba duhomvye co kimwe n'imiryango yabo. Uko akaba ariko umukuru wa Ntabariza yashimangiye imbere y'abamenyeshamakuru. Jean-Marie Nshimirimana yamenyesheje ko hari abashikirizamanza bapfunga abantu bahonyanze amategeko. Mbere iyo ikaba hari imvo imwe ituma haba ibitigiri vy'umurengera mu mabohero. Kubwiwe abo bashikirizamanza bakwiye gukurikiranwa kugira ngo nabo bahanwe kuko batumye leta ikoresha umurengera w'uburyo mu kugaburira abapfungwa mu mabohero.
leta yategekanije uwo mwaka uburyo bungana imiliyaridi 14 n'imiliyoni amajana umunani z'amarundi kuri ico gusa. Muharure ibitigiri vy'amashure yoshobora kubakwa n'ayo mahera. Kandi mumenye ko naho haba hatanzwe ayo mafaranga abapfungwa badafungura uko bikwiye. Uko akaba ariko Nshimirimana agaragaza umubabaro. Kubwiwe abashikirizamanza biha uburenganzira bwo kurungika abantu mu mabohero hatamvo bategerezwa nabo nyene guhagarikwa bagashengezwa ku caha co kuba batiyumviriye ineza y'igihugu cabahaye akazi ko guca izidahengamye. Umukuru wa Ntabariza akaba abona ko hageze ko abategetsi batandukanye bafata umwanya ukwiye kugira ngo bagire amatohoza yimbitse imbere yo kugena mu mabanga uwo ari we wese kugira ngo bamenye ko uwo bahisemwo abikwiye. Amabohero yubatswe kugira ngo yakire abapfungwa 4,294 gusa. Amabohero yo mu Burundi uko ari 11 yaharurwamwo abapfungwa barenga 11,000 gushika kuwa 30 Munyonyo 2023. Kubw'ibitigiri bitangwa n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka k'abanyororo. Nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko APDR isaba leta kuraba ko ikwiye kwikura muri EAC maze igacudika n'ibihugu byo muri CPGR ndetse na SADC. Umugambwe APDR usaba leta y'u Burundi kudasubira kuganira n'igihugu c'u Rwanda ndetse inahagarika imigenderanire n'ico gihugu kibanyi kubera ko ngo u Rwanda rwanse gutanga imisoresore yakoze imyiyerekano mu mwaka w'2015 maze ubu ngo ikabifasha abarwanyi b'umuharire ditabara. Gabriel Banza witonda arongoye uwo mugambwe akaba asaba kandi leta y'u Burundi ko yotangura kurimbura inyungu Burundi bwoba bukura mu muryango wa EAC ko by'ukuri zoba zifitiye akarusha igihugu ngo atari uko naho bukikuramwo uwo muryango maze Uburundi bukibandaniriza n'ibihugu byo mu muryango wa CPGR hamwe na SADC. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mw'iyi ndwi turiko dusozera, Gabriel Banza witonda akaba asaba leta y'u Burundi gukurikiranira hafi uruja n'uruza rw'abava mu Rwanda harimwo n'amashirahamwe mpuzamakungu mu gihe igihugu kiriko citegurira kwinjira mu bihe vy'amatora. Banza witonda akaba asaba kandi leta y'u Burundi kudasubira kugirana ibiganiro na bimwe ku gihugu c'u Rwanda, nyabuna ikifatanya ndetse igakomeza imigenderanire myiza n'igihugu kibanyi ca Kongo kuko ngo ico gihugu camye kigaragaza umubano mwiza. Ivyo uwarongoye APDR akaba bitangaje inyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye amenyesheje ko igihugu c'u Rwanda arico kiriko kirashigikira congera gicumbikira umuharire ditabara. Umuhari uheruka gukora igitero muri zone ya Gatumba mu mpera z'umwaka w'2023 maze gisigamwo ubuzima abantu 200. Ni inkuru itari nziza. Nubwo biri uko ariko umugambwe MSD ubona ko Perezida Ndayishimiye ariko agira u Rwanda nk'icitwazo ku bibazo bihanze Uburundi n'Abarundi. Umugambwe MSD usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ubona ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye atarakwiye guta imiragwe ku gihugu c'u Rwanda kuko ngo ingorane z'ubukene zugarije Abarundi n'u Burundi muri rusangi hatari u Rwanda rwabiteye. Umuvugizi w'uwo mugambwe Epitase Nshimirimana akaba abona ko nyabona ko u Rwanda rutoba icitwazo c'ibura ry'igitoro mu gihugu n'izindi ngorane zihanze u Burundi. Mu kiganiro yahaye radiyo RPA kuri uwu wa mbere Nzero 2024, Epitase Nshimirimana yagize ati: ku kibazo cerekeye amajambo twebwe tubona ko ateye isoni umukuru w'igihugu ariko arakoresha mu kwagiriza igihugu c'u Rwanda, twebwe tubona ko biva ku bibazo umurengera vyugarije ubutegetsi bwa Ndayishimiye uno munsi hadashobora gutorera inyishu. U Rwanda rero tubona ko ruriko ruraba icitwazo c'ibibazo vy'umutekano muke Evariste Ndayishimiye yateje mu gihugu ca Kongo mu kurungikayo abasirikare mu ntambara itaraba u Burundi, none muri kino gihe bakaba bariko baricwa banafatwa mpiri n'imirwi bahanganye. U Rwanda ruriko ruraba icitwazo c'uko hatanyishu leta y'u Burundi ifise kw'ibura ry'igitoro riri mu gihugu. U Rwanda kandi ruriko ruba urwitwazo c'uko leta ya Ndayishimiye hatanyishu ifise y'ibura ry'amafaranga y'agaciro.
atanyishu ifise y'ubukene butanguye gutuma abarundi uno munsi bicwa n'inzara. Ivyo umuvugizi w'umugambwe MSD abitangaje inyuma y'aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye yagirije incuro zibiri igihugu kibanyi c'u Rwanda ko arico gihaye indaro kikongera kigafasha umuhari Red Tabara watangaje ko wafashe inzira y'ibigwanisho kugira igondoze leta ya Gitega mu kwemera kumviriza ivyo uwo muhari uvuga ko uriko urarwanira. Ku bijanye n'ubwicanyi buherutse guhitana abantu 200 bo ku musozi wa Vugizo wa Ruhombo muri zone ya Gatumba, umugambwe MSD usaba leta y'u Burundi kwemera hakajaho umurwi w'amatohoza wigenga. Dusaba dushimitse leta y'u Burundi kwemera ko hashirwaho umurwi wigenga ubwira ukuri abarundi n'amakungu abahekuye igihugu, umurwi wigenga ushobora gushira ahabona, ushobora kwerekana abakoze burya bwicanyi bw'indengakamere. Uko akaba ariko Epitase Nshimirimana asaba leta y'u Burundi. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye.